mwanyakubahwa ndongozi mu nzego zitandukanye z'igihugu, cyane cyane duhere kuri mwebwe ndongozi turi kumwe, mpereye kuri wewe nyakubahwa wahoze urongoye igihugu cy'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya, mwebwe batambukanye babahoze barongoye igihugu cyacu, mutambukanyi wanje na Burundi, mwanyakubahwa abashikiranganje muri ngaha, cyane cyane umushikiranganje araba iby'abakozi n'akazi, nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, mwanyakubahwa muserukira abakozi n'abakoresha, mwese bakozi muri ngaha namwe bakoresha, namwebwe ugwaruka mwese muri ngaha, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Uyu munsi ni umunsi uhimbaye cyane, ndi n'akanyamuneza ko kubana namwe bakozi bakoresha bene gihugu bo ngaha muri iki gisagara cya Bujumbura. Amuneza cyane cyane ko uru rubanza turukoreye muri iyi nyubakwa nziza cyane iteye igomwe. Twifuje yuko uyu munsi tuwuhimbariza ngaha iki kibuga cy'umupira kugira ngo tubabwire ko turi ku kivi, ngo igiti ukimenyera ku camwa cama, n'umukozi umumenyera ku mwimbu. None ngaha ubona yuko icamwa kigira cere, aho bukera turatangura kucamura. Aricyo gituma nshimira mwese abarundi mwitanze mutiziganya kugira ngo iki gikorwa kiranguke. Mwene uyu munsi ni wo kuraba umwimbu, si umunsi ego widodomba uti vyarananiye, mugabo ntuza kwidodombera uwundi ngo niwe yanyononeye, uravuga uti je narananiwe. Rero nivyo cyane, kera iyo duhuye kuri uyu munsi ndazi yuko baza baraganya bati mbega uno munsi bigenda gute, mugabo uko buca niko abarundi bategera yuko leta atari umukoresha, leta n'umuhuza bikorwa yorohereza ibikorwa by'abakozi. Nariko ndiyumvira ubuserukira abakozi igihe ariko aravuga ati ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha, nca nibaza nti none ko mu gihugu abo leta ikoresha bose bakorera mu maserivisi, none umukoresha ninde muri rya serivisi yawe? Umwe wese nabaza ikibazo, umukoresha ninde? Niwaba uri muri service de ressources humaines, umukoresha ninde? Kugira ngo dutangure ibiganiro vyihuta, ni chef de service, niwe mukoresha. Umukoresha wa chef de service ninde? Naganda babwire yuko abantu bakorera muri leta bose n'abasuku, ubuze yuko azotunga tungishijwe n'amahera ava muri leta nasubiza amero mu bwubati, uzi yuko azotunga akoresheje umusara hawe na leta nasubize amero mu bwubati ntazofatunze. Twebwe turiho kugira ngo dufasha bene gihugu, nico gituma mu vyita fonction publique
service publique tubitahure, kuko ivyo tutabitahura ntidutahura n'ico tujejwe gukora. Mu bisanzwe uno munsi nabonye hadefiye abaservitere gusa, sinabonye abakozi, nabonye abaservitere. Twari kuza tunezerwa twese abaservitere turiko turaba abakozi, turaba ico twabamariye banezerewe, batagize umwimbu mumenye ko ataco tuba twakoze. Ikigega ca leta kiri gusa, muze mwese muvuga muti ntaco twahaye amaboko, kubera kugira ngo ikigega ca leta kiboneke kiva mu makori n'amatagisi y'abikorera ivyabo. None tutaborohereje nitwe duca tutagwa kwidoga, ahubwo nibo botwidogera. Wewe niba uri mu bushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro, wewe wamariye iki abadandaza n'abahingura ku buryo boza nyene banezerewe nawe ukumva uti ngizi zangabo zanje? Wewe ukora mu bushikiranganje bw'uburimyi, aha twari kubona abantu baje bikoreye ibiseke, umwimba ari mwinshi, ugaca ugira umunsi mukuru uti twarakoze, raba twarorohereje abarimyi bararima, twaraberetse ubuhinga bararimye barimbura, none turahiriwe, ubu mwimbo ni mwinshi. Mu kigega hacaboneka kuko barashora bagaca batanga amakori n'amatagisi. Mubanze mubimenye, umuntu akora muri leta numukoresha, uwo ari we wese numukoresha. Nico gituma uyu munsi nibikorwa vyivugira. Ijambo narishikirije ejo, ivyifuzo ivyo tunegura twarabishikirije. Nagomba ndababwire yuko igihe userukira abakozi ajeje kuvuga, iyaba kuri stade Ngoma Igitega ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, iri jambo yavuze ry'ubukene ntajya ari kuvuga. Ivyo by'ubuzima buzivye ntajya ari kuvuga, iyaba kuri stade Ngoma ku wa gatanu w'indwi iheze. Niho twabonye ko Burundi bugeze ku ntambwe ikomeye. Ntushobora kuba uri umuserviteur hanyuma ushake ko ugira ubuzima bworoshe. Emera garama wonkwe ubu umuserviteur kuko waravyemeye. Utavyemeye ngo je kukwereka hari amahera, twaraye tuhabonye ugwaruka gwara rutweretse hari ubutunzi gwaratweretse. Mu 2020 hariho ururirimbo gwitwa ubushomeri. Turicara n'ugwaruka tuti iryo jambo risigura iki? Ubushomeri bisigura kubura ico ukora. Uwo muntu yabuze ico akora ninde? Ngo aze ndakimwereke. Nuko ubuye mwibarabara n'igikogwa, kuko acaronka umwavu aca ashora. None umwavu ntiturirwa turawugura, none uva he? Nta muntu ashobora kubura igikogwa. Abanyeshuri ba kaminuza baratweretse akarorero, aho hatari ko ari gacaja gukubura amahera barafise ubu kumufuko, barafise bakubura kandi biga muri kaminuza, kandi nibo bamenya cyane ga. None rero nagira mpamagare abantu bane baba coordinateur ba payeje baza. Simvuga tutari kumwe kuko ubu nukuvugisha ivyabona, nukuvugisha ivyabona kabisa, uko ari bane baza. Aha novuga ngo bashinga intahe, mwese mwoca mutangara, mwoca mumenya ko ubu abakozi babonetse muri iki gihugu cy'u Burundi, mwoca mubimenya. Umugambi payeje ugitangura twese twari mu kajembegete, ntawabona iyaja n'iyava. Turumvikana n'ugwaruka icokogwa, hanyuma dushinga umugambi
andiko ndabivuga kuko ubushikiranganji bwose bwakora nkuko abakora mu mugambi payeje igihugu cy'u Burundi nta numwe baba hatafise umuriyoni. Iyo ubushikiranganji bwose bukoresha abene igihugu mu gisata cyabo nkuko abakoresheje ugwaruka mu gisata cyabo, nta murundi n'umwe aba adatunze umuriyoni ku mufuko, kuko ugwaruka rwadushingiye intahe. Baratubwira hariho washinze ntavuga ati je mu 2020 sinarinzi no umuriyoni ingene witwa n'ingene bawo, ati none ubu mparura miliyoni amajana mu myaka itarenga 4. Muravye umutahe bakoresheje muri payeje, ukaraba umutahe ubushikiranganje bufise ubwo ari bwo bwose bo ukoresha, ni mwiyumvira iyo woshika aho mu myaka 4 ubu twataguye kubona ugwaruka rw'abamiliyarderi adatinya kuvuga ati jewe umuliyaridi ubu ntukifata. Iyo muhaba kandi twebwe abatama dufise imyaka irenga 55, ndababwire dutegere ibihe tugezemwo. Ni mwiyumvira umuntu kuja kuri stade akavuga ati jewe uno munsi umuliyaridi je ntiwomfunga, notsitara ku bintu bingana n'umuliyaridi je sinopfungwa ncandiha. Niyumvire kubera abande ngaba aba rero nibo bakoresha rero bukuri mubahamashi. Aba tukibagena twarahanye intumbero, turahana amahani, tugira umuhigo. Bahereye kubanza kwigisha ugwaruka ingene bitunganiriza umugambi wunguka, bigishije ugwaruka 44,929. Twobaza ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bumaze kwigisha abarimyi bangahe? Bumaze kwigisha abarimyi bangahe? Muga murumva mu myaka 3 mu bisazo 3 bigishije ugwaruka 44,929 kugira rumenye kwitunganiriza imigambi yabo. Baca barakora imigambi, none ubu barateye imbere. Muri urwo rwaruka bigishije bashoboye gufasha imigambi 3,899 barayirosa uburyo. Iyo migambi yose ubu igeze ku ntambwe ishimishije, yaramaze gutera imbere. Urwo rwaruka rwagize imigambi ubu nagwo rwaceruha akazi urundi rwaruka, ku buryo uretse ubuzi bwatanzwe n'iyo migambi y'ugwaruka barashoboye gukora gushikaho hatangwa ubuzi 16,846. Abantu bari bashomere, mwumve muri iyi myaka 4 gusa 16,846 bashoboye kuronka akazi kubera umugambi payeje. Muva mu myaka 10 bizaba bimeze gute? Akariho karavugwa, umuntu wese abonekera ku camwa yama niho umwemera. Aha rero ntitwavuze abandi baciye bajana kumenyereza gukora, kuko hariho Imana yatanze impano nyinshi. Hariho umuntu ashoboye kwitunganiriza imigambi akayikora, hariho uwundi yama agendera ku bandi bamuha akazi. Abo rero barashoboye nabo nyene gushaka kwimenyereza kugira baze baronke akazi, kandi muri bo benshi bararose ubushobozi bwo gukora baca bararonka akazi. Turiho turihweza rero ibikorwa byakozwe n'umugambi payeje. Nta muntu yohiga imanga turiko turashimira izi ndongozi za payeje, nta numwe yohiga imanga. Uyu mubona uyu muhizi yitwa Dr. Desire Manirakiza, c'est la fierté du Burundi. Nguyu rero uwo tuvuga tuti afise impamya bushobozi nafise ingaragaza bumenyi, arashoboye.
arazi kwiha igikorwa. Impamyabushobozi n'igaragaza bumenyi ntibisa. Urashobora kuba uri dogiteri ufise ingaragaza bumenyi gusa utagira impamyabushobozi. Ubu rero tangura muze murara bumwe wese ko diplome yiwe ari impamyabushobozi. Ingaragaza bumenyi kwaheri n'igipapuro gisa. Bisa no kugira inoti utigeze wimbura. Iba ari igikaratasi. None baguhaye diplome y'umudogiteri mu mutwe atakiriyo sigipapuro gusa. Nagira ndababwire gwe muri ngaha. Nuno musi genda ufate diplome yawe yitemwe ibarabara urabe ko bataza kurondera. Bati wataye diplome muguti no turabe kuyibona. Diplome ntibashobora kuyiba kuko ntakimaze. Uwo mutwe niwo ukimaze. Batwaye diplome ntibatwaye umutwe wawe. Mugabandi bagenda berekana diplome. Bijya bavyerekana ko umutwe atakiriyo. Genda uyitemwe ibarabara urabe ko batakurondera. Mugabo genda uti noti mwibarabara urabe. Ngene bigenda. Uwa kabiri n'umupfasoni yitwa Sayimana Clarisse. Niwajejwe ibigega. Niwajejwe ibigega muri iki kigo muri uwo mugambi wa payeje. Baraje abantu b'abahinga bazi babunonosoye mu gukurikirana ikoreshwa ry'amahera. Baradushingiye intahe batubwira bati nakanenge ko bakarimwo sakanenge kakandi ko kuvuga nakantu usanga umuntu yiheze kujya wihenda virigire. Umunyabigega yarakoze. Nimwiyumvire umuntu yashoboye gutunganya ikigega ca payeje kirimwe amamiliyaridi n'amamiliyaridi ntibigera bavuga bati yaratwaye n'ifaranga rimwe iri. Mugabo hani habuze abo biyita abakozi ba leta atakindi babona atari ukugavura gusa. Nza kurya kwangahe. Uwa gatatu n'uyu mugabo mubona w'umuhizi nawe yitwa Dr. Hassan Kibeya. N'umukozi. Iyo misozi arayirimagura ariko agenda kuraba ugo gwaruka yuko riko rakora imigambi neza akarufasha akagwereka neza ingene bahinyanyura imigambi hanyuma bakunguka. Icyo twari dufise indongozi nk'ijana. Mu myaka itarenga 5 i Burundi bwo bwamaze kuba igihugu cyateye imbere. Uwa kane n'umupfasoni Niyongabo Arida. Niwajejwe inyigisho rero babandi twavuga bigisha niwe ajejwe kwigisha akabigisha kugira bagira ubushobozi kandi baramenye. Nimwiyumvire ivyo bihumbi navuze gatuze weya bose yabahaye ubushobozi gushobora mu muhamashi. Kubera abo mu gwaruka hari umwizero. Ugwaruka bakubwira uti naho ntarashikirwa ndazi ko zoshikirwa. Nico gituma umugambi twace tugira ko ari umugambi w'umugani udahera. Umugani udahera. Nico umugani udahera n'umuzinga w'inzuki. Akayuki kamwe gasohoka kagiye kudaha ubuki akazanye kinjira akandi gasohoka kandi kinjira. Murigira mubona inzuki zihera. N'abajere dukeneye yuko bazoza bararonka umwaronka agenda yokorera uwundi agarukana muri payeje uwundi gushika hatagwaruka namwe ruzoba rukivuga ikintu cyitwa ubushomeri nga mu Burundi n'uzovuka. Nanezerewe cyane sanza ha mu gisagara ugasa kugwaruka gwaho gwarijukiye ibikorwa rurakora birahimbaye cyane. Hariho ugwaruka gwashinze intahe ngaha mu gisagara kare bari mu mwiheburo none ubu bari mu mwizero kubera uwo mugambi payeje. None rero uko bose bari umwe twamuteguriye agashiruka buteka miliyoni 5. Nabo bagende abo rero nibavate kwikura kuya.
kwikura kuya. Ikindi mvuye ngaha ndabemereye ngiye gukora mfume nterereza kugira ngo payeje uko ari bane bose baronka imodoka y'akazi. Umwe wese nzoterereza kandi ndazi nzoyaronka. Kandi ico ndabemereye umunsi muzokukuruka rega namwe muzokukuruka. Umunsi muzokukuruka iyo modoka muzogenda muyijanye. Gutyo niho muca munayibungabunga neza muzi ko ari rwanyu. Mwe mfuma nterereza sinzobura banterera kamyonete double cabine zine. Hageze ko mukukuruka muzogera muzijanye kuko aha namwe narababwiye ko ari kwigisha bari nyuma yanyu ko namwe muzozeheka musigira urwaruka. Hageze ko mukukuruka mugenda mubisirundi rwaruka mwagwigishije rukora nabwo rukukuruka rubisa abandi gushikaho tuzosaga mu gihugu cy'u Burundi ata muntu numwe ayaga ubukene. Nibara kuyaga ubukene. Nibara. None reka ndabashikirize ako gashiro kabuti. Ntabafushe. Ntabafushe ngo bavuge bati naje nari nakoze ibiruti byo Desire yakoze none ntunyibutse. Nimurabiraho rero. Narimvuze nti nimurabiraho muce mugenda umwe wese yumviriye ati nanje mu mwakuza ntegerezwa nanje kuhabwa iteka nk'iryo cyane cyane ndabivuge mu ndongozi. Indongozi hamwe uvuga uti koko ujya n'indongozi